BANCOBU nyuma yo gusinyiranira aya masezerano uwari we wese ari karagura imitaha abari uri hari ya ruguru abari uri hehe badandaza namwe mahinguriro mwifuza kurangurira mu Bushinwa Dubai eka n'ahandi Simo Training Firms yaje gukemura ikibazo cyanyu uretse kwidandazwa byanyu bishika ku mwanya Simo Training Firms irafasha umudandazo mu kumwereka ibidandazo kanaka yifuza ndetse no kubipakira ugakora igikorwa cyakujyanyu nezerewe atangorane cyangwa ikibazo na kimugize muri Simo Trading Firms turafasha abadandaza baja kurangura mu Bushinwa n'abashaka kubitumira mu Burundi. Mwifuza kumenya byinshi kuri Simo Trading Firm tusange ku biro byacu biri kuri Boulevard de Diplona mu nyubako ya Global Business 13 Bekans. Sange muduhamagare kuri 66 amajana 539 amajana 768 cyangwa mutwakure kuri uteranye 86 ijana 52 ubusa 4 61 48 31 sange naho usubire mutwakure kuri uteranye 86 ijana 31 57 91 ubusa 9 46 muri Simo Trading Firms muradutuma tukagamburuka. Ego murakoze cyane for the introduction. Jewe nitwa FABLICE Manirakiza ubu nkaba mpagarariye ikigega cha One Africa Investment Fund nk'umupromoter. Si jewe ndagitwara kuko nkuko twagiye turabibasigurira ikigega ni ubwa mbere kibayeho mu Burundi. Kandi mu byo tumaze kuganira n'abahinga cyane cyane abo muri IRMC bagiye baradufasha hariho structure hariho amategeko novuga ati twagiye turisunga bituma rero ikigega kiba kirimwe amafaranga y'abanyamitahe canke y'abene gihugu ko kiba gifise inzego zitandukanye kandi zibifitiye ubuhinga bukwiye mu nzira yo kukingira inyungu canke banyene imitahe bose. Rero igikorwa cy'uno munsi tuza kugira nkuko bari babivuze nico gusinyiranira na BANCOBU ku gikorwa cyo kutubera mu register. Munkundiye banza nkasigura gatoyi ikigega abo bantu novuga ati bafasha mu gukingira inyungu canke mu gukingira amafaranga y'abene gihugu canke y'abanyamitahe nuko mu siguro ikigega novuga ati ni kigega twese turakizi mu cyongereza yita ko ari scheme na hantu twese dushira ijya mitahe yacu. Rero icyambere mwomenya canke abantu babanza kumenya nuko iba ikingiye kugeza ku rwego ruri hejuru cyane gose. Abe FABLICE abende nta numwe afise uburenganzira bwo gukora ku mafaranga y'abanyamitahe bidaciye mu mategeko. Na BANCOBU turi mu biganiro byiza cyane ko tuzogera ahantu BANCOBU nyene ikadufasha muri ivyo bya custodian kuducungira amafaranga kuko amafaranga arindwa neza iyo ari mu mafaranga menshi nkayo. Se urumva rero ko nibyo byose n'imyizere. Hariho rero n'ikindi gikorwa novuga ati n'iyindi institution canke institution financière nayo ikora igikorwa ca trustee abari ubahagarariye cyangwa mu gifaransa babita FDC uhagarariye inyungu z'abanyamitahe. Hakabaho rero n'abandi audit externe hakabaho cabinet juridique. Ivyo byose rero kujya twagiye turabibabwira mu ntango bisigurika ati muri cya gihe hageze ko imigambi finanswa canke dutanga amafaranga kubaba basabye amafaranga ya fund management company ntica yitora ngo tugiye gutora amafaranga uko nyene badaciye muri izo nzego muri abo bose bagarda canke bakingira amafaranga y'abanyamitahe. Rero kujaho kwiza inzego ngira murumva importance yabyo nukugira twese tuwe mu novuga ati mu rugamba rumwe go gujana abarundi mu iterambere kandi tubakingiye on maximum level. Rero kujyana nababwiye akamaro k'umu register ari byo BANCOBU bigiye kudufasha na kamaro gakomeye cyane. Mu masezerano tugiye gusinyiranira harimwo ibitari bike mugabo mbanje kuvuga kamaro nuko umuregister n'ubajejwe kwandika abanyamitahe bose baba baje muri ico kigega. Bisigurika ati twebwe nk'abapromoteri b'ikigega right now twari tukiri mu kwiyaranja. Nico gituma twabwira abaguze imitahe ati muce muzi Bujumbura gusinya ariko urumva ubu bigiye koroha kuko BANCOBU ni banke y'igihugu iri hose. Ubu rero tukavuga ati bije nk'inyishu
kuko BANCOBU nyuma yo gusinyiranira aya masezerano uwo ari we wese ariko aragura imitaha aba ari uri hariya ruguru aba ari uri hehe bica byoroha kuko ubu tuca dukora icyo bita one stop solution bisigurika ati umunyamitaha aguze umutaha aja muri agence ya BANCOBU hariho hose BANCOBU izo ifise ajya ma acte d'engagement canke zijya rujya rupapuro rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe umuntu byaca biba ngombwa kwaza gusinyira Bujumbura ubu bigiye koroha aho BANCOBU iri hose bazoza bamwakira baca bamugirira registration murumva ko ari ikintu gikomeye cyane rero mu byo aba register canke BANCOBU igiye kudufasha nka BANCOBU kuri One Africa Investment Fund icambere cyo hariho ukorohereza ayo ma register ukwiyandikisha ukorohereza bariko baragura imitahe mu nzira yo kuborohereza mu kwiyandikisha ibyo twabivuze aho n'ikindi twavuganye tuzohava dushikira vuba ntikica kiba ubunyene abantu bavyumve neza ko n'ubu kubera ari ubwa mbere tukiyubaka birabandanya uko twariko turabikora biba physical urumva abantu bikenewe ko basinya zijya mpapuro kujya nyene muga mu byo twavuganye na BANCOBU icitangura kuturonderera canke kurondera logiciel moderne ituma umuntu hariho hose niyo wowe uri muri Amerika atari ngombwa ya form ngo yiprinting ngo yisinye ushobora ahubwo bazoca babyintegra muri B-note kuburyo wewe niyo wowe uri ruguru urisha ubwo nyene baca kwereka ati fyonda ka ukabuhejeje urumva rero system digitale ko izoza gufasha cyane ivyo biri mu byo BANCOBU icitangura novuga ati kurondera ubuhinga bukomeye kugira bibe urumva nivyo ko bizoca bitangura vuba ikindi gikomeye rero wanashaka ikigega kica gikorana n'umuregister umwajejwe kwandika abantu ni ikintu cyo kuzotanga impapuro ico bita certificat d'actionnariat canke ashobora kuba n'amatitre bivanye naho tuzoba turiko turaronderera inyungu abanyamitahe kuko inyungu z'abanyamitahe zizoronderwa heshi ahambere twababwiye ni mu maproject twohera kuri rya project y'isoko rikuru rya Bujumbura mugabo ngira murazi ko na BRB hari amatitre ya granting abantu bakayagura urumva nivyo byose mu gihe bizoba bikeneye ko haboneka amatitre urumva ko ari gikogwa tuca dukorana na register mu nzira yo kugira umunyamitahe wese yibonemwo ikindi naco ni cyuko ikindi kizokoroshwa gikozwe na BANCOBU canke register ni cyuko umunyamitahe bizomworohera ko ashobora kubona valere y'umutahe wiwe bisigurika ati mukazoza uzoshobora kuja kuri BANCOBU hari hose ubaza ati ndabira kuri konte yanje y'umunyamitahe ndabo umutahe wanje kuma valere imaze kwiyongezako muri ico gihe ivyo byose rero umva ko bizokoroha kindi gizoba gikomeye gikora mu register ni distribution y'amadividende mu gihe hageze bisigurika nitwakora tukunguka hakagera ko tugabura BANCOBU canke register ni wabafise urutonde rwa babanyamitahe bose na valere y'umutahe w'umwe bisigurika ati twebwe nk'aba fund managers ico dukora tuca tubwira BANCOBU ati twungutse miliyari dijana genda uzigabure babantu miliyoni bo urumva bacagenda mu Gifaransa menga bavyitaho prorata bacagenda bakararaba umwe ayafisemwo urumva ni kujya twama tubivuga to ko umuntu yinvestisa amahera menshi niko azokunguka inyungu iri hejuru ikindi gikomeye rero mu register canke BANCOBU azokora muri ibi tugiye gusinyiranira nugufasha abantu mu cyo twokwita transfer mu gihe wewe umutahe wawe ushatse kuwugurisha canke kuwuseda canke iyo umuntu ahuye n'ivyago agapfa iyo transfert irabaho arashobora abamukomokako barashobora kuza bakerekana kujya bica mu mategeko bakerekana ko arabamukomokako kugira ashobore kuronka novuga ati ivyo ayo maaction ko mubisigira ikindi naco ni cyuko niyo hakenewe ko umuntu avuga ati reka nandikisha abana ivyo byose urumva ivyo twumvikanye na BANCOBU ni vyizoza korohereza abariko baragura maaction abanyamitahe twababwiye rero yuko ikindi twavuze yuko mwoza guhighlightinga
ko abantu bamenya yuko ikigega kitugaye kuko twagiye turavyumva hari abantu bagumye biyumvira ko kugera roseze ku kigega cyo bacugaye ico twasiguye nuko kugera roseze abari bamaze gutanga amafaranga twaciye tuja kuya plasa ubu rero turiko turegeranya yandi novuga ati abantu baguma bagura imitahe bashiramwo amafaranga yabo bumve ko ari amafaranga yabo kandi uko agenda aragwira niko tuza turabaronderera ahatangura kuvyara umusaruro kuko amafaranga avyara yandi rero mutahure neza ko ikigega kibandanya cyuguruye twarababwiye ko abantu bashobora kuguramo imitahe n'abantu bose n'abarundi bose kuko iki ni kigega kirengeye ibidutandukanije vyose nk'abarundi iki ni kigega kigiye kuzozanira iterambere ridasanzwe uburundi urumva abarundi bashobora ko investisamwo n'aba diaspora twaragiye turababwira ko BANCOBU yagira vyorosha ubuho hariho nico twaganiye na BANCOBU biravuga ati hariho ico bita swift transfer fees ati vyo twarabikuyeko rero nk'umu diaspora ari hanze yumve ko arungitse iryo 103 mu kigega riza gushika ko ari 103 urumva rero ko BANCOBU ibandanya yorohereza abantu aba diaspora rero murungika amafaranga amadolari mucishije muri BANCOBU kubwishi kuko nayo irajwe ishinga no gufasha novuga ati abariko baragura imitahe cyane cyane aba diaspora kugira ibintu bibandanye bigenda neza twaravuze yuko no mu kazoza tweho twihaye novuga ati umwaka umwe ko tuzoca twugurira n'aba foreign investors kuburyo nabo bashobora gushiramo amafaranga rero abo barundi bariko barakwega amaguru ejo tukugurira aba foreign investors bakaca bishiramo ibihera vyinshi ntibaze bavuge ngo amahigwe ntibayumvise rero gici akamunotera abarundi nuko bosidukana niyo nka kuko iri siterambere rya FABLICE ni terambere ryawe usubira uvyumve ni terambere ryawe rikugarukako kuko ayasa amafaranga y'imfashanyo ni ivyunguka mu kirundi bavuga ati ivyunguka kavuga ati rero ni inyungu yawe ni naco gituma wumva ibiturazishinga no kurondera inyungu zawe no kurondera protection yawe nk'umunyamitahe washizemo amafaranga topic ya kabiri novuga ko gatoyi ni y'ibikogwa by'isoko rikuru bya Bujumbura Buja City Plaza ngira mwarabonye yuko tubigejeje kure icambere rero novuga n'icyuko anashaka n'uburyo bw'ibikogwa by'ibanze bwabonetse ngira murabona ko ibintu biriko biranyaruka biriko birakogwa nico gituma wumva duhagurukana niyonka mu nzira yo kugira ibintu bigende neza rero nkavuga ati igikogwa cambere cha demolition cyo kubomora mwarabonye ko twakwijije 100% ibyo twarabishitse ko ubu rero igikogwa kindi kica gikurikira wanashaka novuga ati tugeze kuri 20% ni igikogwa rero kivyigwa by'ubukomezi bw'ubutaka ejo mwarabonye twaragize apere ku masosiyete locale n'amasosiyete internationale ashobora kubidufashamo kuko ndabibutse muri Ubaka Nation Group ikintu cya mbere dukora nukubona ubushobozi bwacu aho bugera rero ntitwoza kuvuga ngo twoja kugira ngo etide d'isol ya niveau 30 tuta ibyo ntaho turabikora rero nicyo gituma kuva no mu ntango twabwiye ati iki ni igikogwa cya twese bisigurika ati rero twe hariho ivyigwa wanashaka na etide architecturale yo gucapa ibikogwa byo gucapa twe twarabikoze mugabo harakeneye abahinga bamaze kubikora baza kugira baturabire ko twabikoze neza badukosore batubwira ati ni muhindura uku kuburyo dukora igikogwa n'igisekuru kizokurikira kizosanga kikimeze neza ku nyungu z'igihugu cyacu ku nyungu za twese rero twaruguruye amapere d'offre ahamagara abo bahinga bafisemo experience murashobora kuyaccessinga kuri wakanationgroup.com/jobs ayo nayo ni architecto analyze iyo apere d'offre canke iyo tenda yuguruye tukazoheza kwakira ama manifestation ku tariki 8 z'ukwezi kwa11 muri uwo mwaka nyene hanyuma bazodufasha bwabo novuga ati kwiga bwabo komezi bw'isi kubera twabonye yuko most likely arama
societe internationale yoyo twaciye dusaba ko tuzokugara itariki 15 z'ukwezi kwa11 kugira bo baza bava hanze bashobore kuronka umwanya wo kugira baze tubereka hariho bashobore kugira uwo mwanya. Rero murumva ko igikorwa ca Abuja City Plaza kigeze kure kandi kiriko kiragenda neza. Rero akamo gakomeye ngaha ni murabona ko ibintu bigiye ku yindi mvo idasanzwe, ku yindi ntambwe. Nkavuga rero yuko abantu bariko barabandanya bagura imitahe bobandanya ko ibintu biriko biragenda neza. Jewe rero personally nk'umuntu yazanye iki cyumviro ndanezerewe cyane gose kubona BANCOBU nka banke y'amabanke commerciale wanashaka novuga ati ni banke ya mbere nta ubishidikanyako ko yabaye ya mbere yumvise iki gikorwa c'iterambere kavuga ati tubwira aho dushobora gufasha turi play gufasha. Rero tukaba dushitse ku masezerano ya mbere yo kudufasha ivyo vya register canke mu yindi mvugo bita ba transfer agents. Ikindi naco nababwiye ko niyo willing yuko izodufasha ku vya custodian ihari turi mu biganiro kandi bigeze kure ku bintu bizogenda neza. Rero ndabashimiye cyane gose, ubu nibaza ko twoca dushira umukono ku masezerano. Murakoze. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Appreciate it. Yeah. Urakoze. Ikintu cyitwa investment kiri gutandukanye. Muri investment twebwe twarababwiye kuva mu ntango tubabwira iki kigega cha One Africa Investment Fund. Igituma novuga ati project yiri imbere yacu twese ni project Abuja City Plaza. Kandi ya project dushimira leta, tunabandanye dushimire leta kuko ni leta yavuze ati turaha challenge abarundi banyotewe iterambere batwereke ko babishoboye. Ivyo rero kuba twaramaze gufata ya mbere twababwiye ko n'amafaranga y'ibikorwa by'ibanze ubu yamaze kuboneka. Bisigurika ati ivyo ni imyaka turiko turavugana na leta, twarababwiye ko ari imyaka ishobora kuzoba 50. Rero muri estimate study yacu irerekana ko amafaranga tuzoba twashizemo hagati y'imyaka 8 ndetse n'imyaka 10 mu kwiyezerva ko azoba yagarutse. Bisigurika ati cufata rero imyaka 40 uri kuraronka inyungu. Iyo niyo nyungu twagiye novuga ati tugenda iyo niyo nyungu classic. Hanyuma rero izindi nyungu ziriko ziraza ni amabonisi ari karagenda aboneka. Nk'ubu nk'akarorero hariho nk'igikorwa cyaraye kibaye cyo kugura amatitre yo muri BRB ku kiringo c'amezi 3. Bisigurika ati ya interest kandi twayaguze kuri twayarose kuri 6% ku bice 6 kujana ku mwaka. Bisigurika ati rero bashizemwe amafaranga bazoshobora kuronka iyo pourcentage. Amafaranga yabo ntibaca bayaronka, ayo bungutse ntibaca bayatora, mugabo ni valeriza kuzako. Rero mungira uca wumva ko twiki turagishinga kujya nako ndabivuga no kugenda turonderera inyungu abamaze gushiramwo imitahe mu nzira yo kubona ko bashize umutahe mu vyunguka.
nakubwiye ibigega n'ubwa mbere kibaye mu Burundi rero ikigega uko kimeze ushizemo amafaranga ntucyo uvyuke ejo ngo ugiye kuyakuramo ubuteragiye amafaranga aho agenda arunguka umuntu wese atwumva yumva ko ashiramo amahera hirya y'ejo akajazoja avuga ati ndayakuye mwavyihoze. This is long term investment. Rero ni kimwe namye ndababwira ati bijyo twe twazanye ni ibintu abazungu bahishije abirabure. Rero ico kijanye na dere ni kujya tukubwira ati nyuma y'imyaka 10 muzotangura guhembwa. Thank you. Ego. 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 Ayo nama negotiation tubandanya tugira ico onaragenda gisigura kuva mu ntango tugitangura iyi ide yo kwegeranya amafaranga urazi ko bwa mbere twaravuga ati BRB ishobora kudufasha kuba umu custodian muga BRB ka making a clear ati kubera itegeko ry'u Burundi uwazanya amafaranga y'amadolari azoguma ari mu madolari mugabi amaentere aza mu marundi mugabo ubu biraryoshe kuko turiko turaronka n'abatwemerera ko utanze amadolari ushobora kuronka inyungu yawe mu madolari nyene mugabo byensirisi kuri rya pourcentage navuze kuko ku mafaranga y'amadolari yoyo paraporo nk'ijya 6% navuze yoyo ku mafaranga y'amadolari ibiri munsi yayo gatoya urumva ivyo byose rero ko bizokunda.